rero ndamukunda ukuntu atuba hafi aradukuza mu mpano n'umuntu adashaka kubona umuntu agiye hasi n'umuntu azamura mbese iyo bigiye kukunanira aragufata ukuboko kindi Sabbas yobaho nuhe mukinyi wa filime mu Burundi agushika ku nyota ukavuga ati wow uyu muntu kabisa arakora bigashima havuyemo umujene akunda kado ukuntu avyitwaramo mugana wari arakina muri oya araza agakina y'umugabo ntabwo ari uwo so uwo mujene akunda ukuntu avyitwaramo kado Mino mezi ndamukunda ukuntu avyitwayemo yego ndakunda ntuze ukuntu yakina muga mino mezi sindikunda mubona akina ntuze Ahmed ndamukunda ukuntu akina mino mezi sindikunda mubona cyane usanga waramukunze yitwa Timotheo mwishusho yego icyo kintu cyarangyohera cyane cyarangyohera ari serie bikwiye n'umukobwa afise abahungu babiri bose bishoboka ko bakubakana ariko urazi ntubakana babiri utegeza guhitamwo umwe wa mukobwa sasa harimo umuhungu akunda cyane ariko uwo muhungu wewe amukunda bibayabaye harimo n'uwundi rero umuhungu akunda cyane uwo mukobwa ariko uwo mukobwa nawe kumva uwo muhungu amukunda bibayabaye hageze ko ahitamwo umwe wumva wo muhitiramwo nde ngo uramubera umugabo Dico Entertainment. Oh yeah, alright, here once again and again. We back again and again, of course. Jenny twa Dico ushatsunyite the ambassador. Ndi kumwe n'umusore ariko arabahereza amasanamu meza y'akarorero yitwa Libatoro Freedom. Mwibuka namubabwiye mu minsi heze ko ari karimenyereza ariko waba yagafashemwo twabi ni muri kakazi kacu ka entertainment wenyegeza umunsi ku munsi dushirako nirindi tafari kwizere ko mumeze neza aho muherereye ku mpande zine z'isi natwe turashima uwahabaye turashima uhoraho turashima ndiho yaremye ijuru n'isi nawe yadushoboza akatwongera zino nguvu zo gukora bino bintu abo bitameze neza mwihangane muzirikane yuko atawuhora babaye namwe ejimani zo bahindura ubuzima mwongere mutwenge ibintu bigende neza ubona yuko no mushitsi kwakiriye uno munsi yarahinduriye ubuzima for real mbona uri mu bantu bahinduriye ubuzima amen nimba butaranahinduka cyane numvise ijwi rimbwira ngo ninda kubwira ngo uno mwaka utarahera urabona ikindi kimenyetso kirenze ibyo wabonye amen kandi aba na joking guys je nkunze kwivugira ibintu nukubera namaze gutahora yuko akanwa kacu kagirane kararema n'umwaka uzobona ikintu gikomeye utegeze nabo amen meze neza mama kiyongozi niko ndagukubita hababara oya ndi mu bwawe bushikiranganje ndi hahantu hawe umutima uterera ndiko ndavuga muri bya ari umuntu ushobora nko kwakira canke mukayaga ugasanga uriko uramubwira ivyo mu kabare kandi wewe yishakire byo mu kibuga cy'umupira w'amaguru rero je nakurabye ndanida yasho ndavuga tu n'umuntu umukozi w'Imana narabikopeye gatoya muri filime yitwa Ingaruka nta kandi kantu kacapa kakandi horuvuga series cyangwa Ingaruka series umugani wa bere ni bava Mutamabere ndi wayo ndagukumbuye ndagutahi ndakunda kwivugira ngo Ingaruka series kandi ngo zino firme zaratuvunye wewe uvuga gute filme zaratuvunye uvuga ngo filme zaratuvunye Yvette niwe nakiriye last time we numvise avuga nimba ngo ifilimu siza kantu yavuze karantweza cyane ariko Yvette we yanabivuga mu buryo bwo gutwenza sinuriya mu mama yarize kugeza igihana minute meze neza ashimwe menga ndiko ndabicisha ibijambo oya abanyamakuru muri imfutse ndabazi oya oya nukuri ubwa mbere basa n'abakubonye uri wewe wenyene uributsa abantu mwitwa bande muzananyehe mugenzwa niki nakoze cyane nitwa n'amahoro Dianne abantu mukinyi wo mu ngaruka
baramboye turi kumwe na Yvette. Aha, barakubonye uri kumwe na Yvette. Bitatu wabimaze. Witwa nde? Wazananye he? Ugenzwa n'iki? Sinibaki ko jewe ikinzanye. Jego nukuyaga ubutumwa, nukuyaga amahoro. Ariko kandi uje kuramutsa abantu bamaze iminsi bavuga bati uwo muntu tuzomubona rirahe? Tuzongera tumubona handi hantu yari. None turakubatije kuri kamera no kuri mikro. Wow. Ego. Ivyacu biganiro harabira. Yo, kubera ku cambere gushaka ku cyanyuma. Ntabwo ndagufata. Ndumufana. Waheruka kuraba icahe? Yo. Telefone yanje yarapfuye maze iminsi. Ukozi w'Imana. Nukuri simbeshe. Burya ngo mu vyaha Imana yankuru nuko. Iranka kubesha. Ubeshe burimo. Ego. Burya Bibiliya turazisoma. Ego. Yakorohani tukacisha kwa amazi. Ego. Maze mvuga kubeshe canke nije ngire nkubeshe. Oya. Yari yarapfuye. Nanje simbeshe. Telefone yanje yarapfuye. Bizogura iyindi jo bundi nishaje. Nukuvuga rero ico mperuka sindakibuka cyane. None muri industry ya cinema barabarembeje. Uziko na mugenzi wawe Yvette bari barutse kukamupapos. Urayo makuru yafise? Ndayafise. Arakamupapo ya motari. Ariko rero, ariko no mu Gifaransa bavuga ngo il y a le mal nécessaire. Zimpamvu mvuze iryo jambo. Ashobora kuba yaramazeranye imyaka myinshi aga telefone kariko n'amapapier ko. Wabonye umutura w'itelefone asigaye atunze Yvette. Mana yacigwiza na kabiri. Ari ikintu kiba ari kibi. Nkuko amenga cyari gikenewe kugira gikubure hazi ibintu bizima. Sinibaza ko Yvette yaratunze telefone nk'iki. Aya, igira biramara. Iramara. Nawe yambise uruposhete menga n'urupepe. Igene yankoreye ko arambeshera anyereka video. Yarankoreye ko cyane. Ahandi hahandi. Video ati ntubona? Je nafashe video nawazanye amajwi. Okay. Kumbe nije yabikoresheje. Iyi shasha canke abamotari bamwibagije. Iyo abamotari bamwibagije. Bamutwaye. Niho yankoreye ko. Wow, twishimiye kukwakira amwe mama ubona yuko bameze neza. Nakunze uburyo uba wambaye agashanete n'ugukijijwe nta kirazira. Ku maboko ubona bari neza. Leta ku maboko nk'umuntu yubatse nk'ibisanzwe nimba atari zo gushaza. Urubatse? Wow. Umugabo. Umwana umwe n'umugabo. No mategeko yategeza kuba ari umwe. Nyine mba numva we warayakurikije urayakurikiza cyane. Yego. Umugabo ku mwana nturayakurikiza gose kubera leta iracakwemerera abandi abo. Abi ndacarindiriye ugambe bw'Imana. Umuhungu umukobwa. Umukobwa. Nta wakubwiye ijambo ngo subirayo ntihabako. Mama yavuze. Mama bayavuze. Nawe barakubwiye. Mama yambari. Narengeze ubwoba ngo nije ndarivuze ubwa mbere we. Ariko ngo urabitegekanya. Imana ibishatse. Cyaba kizwa rero harakantu baba bafite. Akabyara gaso ugasangeze ku bana 10 ngo none ngo Imana ngo ko ari ikuma iki. Kibaza ati none ugejeje kuri miburo nivyo uku. Uyo ni Imana byasire ni irema. Mugabo mu buryo iremamwo uburyo umuntu ashobora gushiramwe discipline. Kuko umuntu yaciye bibaza impamvu hari imiryango usanga abana ari 3 yindi 10 gusa ya miryango no kuvuga abantu babiri bubakanye nibo bumvikana akavuga ati bana mutware wanje je mbona 3 bakwiye nawe toya nyabuna nuwa kanuzo mu nyongera ego hamazana amaziheze y'amani bamubana igahezagirira kuri ivyo biharu bitavuze ari kutobona hitayemo nk'amahasa mutigeze mwiyumvira aho niho haca hazira izina ngo bigira Imana kabisa. So uno muntu twakiriye benshi bahise bakumenya uko nimba film muri kurakinamwa muri top 10. I'm sorry hari muri top 5 no muri top 7 yarabaye iya mbere. Ico bakizi baca bihutira cyane kubona umuntu ubu bwa vuba babonye ari umukozi w'Imana mama kiongozi canke bita ba mama pastor nyuma yuko hariho abandi bavugishwa b'ibinyoma abandi bakozi b'Imana bari mu nzira zitarizo wewe uraza ngo ndaje kubagorora. Yego. Ino film niyo ya mbere kinyemwa imbere ko tuyaga ibindi byose. Ngaruka. Nahora nkina na bakefa. Uduza kajwe gato. Nahora nkina na bakefa. Kefa wo kwa kamikazi mwarakina. Yego.
twakinanye cyane na Eko umwe akinana na Mutima. Nise ndakwibuka reka nagumye migande hano ndakuza cyari hajya nkabura barakinanye n'abajya akina mu iyo film twakinanye niyo muri Abeji yamze film nyene raryoha cyane yego cyo biragorana ntibabibandanye mugabo hari ibice byayo byasohotse hari ibice byari byasohotse ntiyari season yakinywe mu buryo bw'amaseri yego yarasohotse ubusha kuri bune voilà hamunda handi muri ndi no mu yindi nitwa Ingaruka Mbi hari film iri Ingaruka Mbi hano kandi rasohotse muri mu kuyibona nayanje duvize ingaruka nziza Ingaruka Mbi ni ingaruka surprise muri mukubona izoba ni ikinywe nabwo nyene mu buryo bubandanya bibita amaseri mu rukurikirane Ingaruka Mbi sishimye kwivuga na nyene yo byose mugabo igiye kugaragara uranamukoreye akazi burya yobanje kutugemurira igiseke kinegesereye gishishiriye mugabo ntaco niyo mpamvu tuba twakuzanye uwo muntu ntiwo waramuganije ati muga rero ko twariko turabona ingaruka kandi kunzwe ndiko ndanakinamwo kuzana Ingaruka Mbi menga harimo ga copyright nakantu nyene yayise mugabo ariko cyambere n'ingaruka cyambere n'ingaruka ingaruka iyo urimo ingaruka ndimo uri mu ngaruka cyangwa uri mu nyishu ndi mu nyishu yitwa Ingaruka Series ni nyishu yanje ndayikunda ni filime nkunda cyane nibihe bintu bibiri byakuryoheye biragushimisha bituma n'ubu uvuze ngo ndakunda Ingaruka Series cyambere ndakunda umurongozi wacu umurongozi wacu aratwitaho cyane ni King Sabbas mkuru nziza turamuramukije aratwitaho cyane rero ndamukunda ukuntu atuba hafi aradukuza mu mpano n'umuntu adashaka kubona umuntu agiye hasi n'umuntu azamura mbese iyo bigiye kukunanira aragufata ukuboko King Sabbas yobaho kuko ni Imana afise impano y'urukundo sinzi ukuntu bamuvuga respect to him arafata ukuboko arazamura arakunda umuntu azamuka nanje aho ngeze n'ibyo ngezemo ndabimukesha yego ndabimushimira Imana ngeze uwo mujama kumba arafise akantu ko kurera muri we kandi burya Sabbas ngo ni n'umukozi w'Imana nivyo buhoro basi buhoro aya akomeye umukozi w'Imana akomeye muga nizere ko atari muri bande bizunguriza bakitura hasi ari muri baye oya ugera atambe gisimba n'amavaga oya yarakuze ukoze nasubiye burya bakiri batoya hasi burya yarakuze muga aravuga mu zindi ndimi afise indimi nyinshi afise indimi zo akorera Imana mu buryo bw'iki mvuga izi zitamenyekana kareka arikorera kakabati nyirene umukozi w'Imana no kuri aho bigeze umukozi w'Imana bro Media je bundi je narabagendeye gatoya mariko muragira umunsi mukuru menga mariko murahimbaza umwaka weze Dianne bayeho sinakubonye no nari tutushoye na Queen inyuma mariko na Queen inyuma ariko nabona kubonye kambe ibintu bya noire nariko ndibaza none narabonye bitwa ba Noria buriya ndamuzi muri GN witwa yewe nta utamuzi Sheila ariko yabonetse cyane muri filime y'imbere y'Ingaruka ubuzima niho yabonetse cyane Queen ndamuzi of course we niwe ntari bwamenye cyane mfite nari ndakuzi kina mbwasi nari bwakumenye nkuko kuno kuntu amaso ku maso uburongozi rero n'uburezi bwa Sabbas ubona buri ko buragukura hebo kujana bungereje kure no kuvuga urumva narakira kandi tuvuze Sabbas ntaguciriyemo bumve n'ikintu cyitwa GN muri rusange GN ahantu dufate ungeze ego kena narakina narakina hari ubuhinga bundi mungutse uciye muri GN kuko ntiyo ndi muri tournage hari byinshi tuboneraho tutari tuzi kera ego n'ibintu byinshi cyane sinumva aho nobihereza mba mbona ndabivuga ugatwenguka asubira ukanamwenyura uno muryango ubayemo unezererewe cyane
jewe umunsi wa tournage ugeze bafise umunezero udasanzwe. Wow. Ni vibe after vibe. Ego ndawonezerewe ko njya gukundana. Okay. Noneho nahereye ku muvyeyi wacu njya gukundana cyane. Okay. Bivuze ko nk'ubu nko muri 3FA za BFA nka BMT bo kwandika ibaru bakakwandikira ati turagukeneye. Ntabwo wodohoka kwibanga ryo muri JN. Ndarongo natwagwa. Sinoba ndohotse tu ndafise ubungabo sanzwe turagabuka ntitwikoresha cyangwa twitware. Ariko urashobora gufata ingingo zawe personally nko ku gatwe kawe nyene nk'umuntu yigenga. Rego umuntu afise uburongonzi atwagwamo mugabo ntibimubuza kugira ishitwa independence gukora kwi. Ega ntatuzibira. Oya ntatuzibira vema aratubwira ati ukora aho rose ukore. Oya nashatse kumenya ngo nk'uwo guhamagara muri ya migwi 3 mvuze bashaka kugutwara ngo wibereye ntiwova aho uri. Sishaka guheba Dianne. Oya kugenda burundu. Arahabonye ibanga rihamba Sabbas genda Sabbas urazi gukoda we n'amakote ya Sabbas. Umurezi yaratureze. Umurezi mwiza. Ariko ni navyo nibaza ko mubo mwitogera utobamwe kuko urabona yakweretse isi yakweretse Uburundi abantu bariko barakubona urabona ko n'igikundiro gitangiye kuduga cyane biciye mu filme uri kurakora. Ego ndamutse koje no kuronka ikado mbere. Umuntu amaze kuronka ikado. Ego tumaze kushimira. Muri no mwanya muto. Ego narahuye n'umuntu muri vira arambwira ati Dianne ndagukunda. Wow. Nange ndagukunda ndavuga urakoze cyane. Aranjana ahantu arambwira kandi. Wow. Urumva ndabikesha. Bya bintu birakora. Ya bintu birakora aka kanya. Ego nukuri. Aha wogira gucyo ukabona ubundi muntu utebana. Rero numvise ijwi rimbwira kuguha ka iPhone Pro Max 3. Imana bakoreremo. Ubundi ati yewe kaye tega mbemu cagenda na bisi canke nkaka Arion ibyo ukunda. Erega za mwiyatura ko ibintu binini. Vyombera. Kandi muri ku kivi Imana irakunda abantu baba bari ku kivi irabona bahezagiye. Byo kubera. Ego vyombera. Kandi binezererego. Ariko kubera Imana. Kubera Imana. Yako kantu gahurije ko na mugenza. Si Yvette mufana iki komenga muri nama hasa. Yvette. Kubera dukunda. Niko gasoroga kayo niko kivugo niko kantu mugenderako. Twego dukora mu bintu by'Imana. Nibyo dukora byose dukora mu by'Imana nyene. Kubera Imana mu byacu. Wow. Yego. Uriko uravuga ngo Yvette n'umugenzi wawe. Yvette mpamvu duhurira kuri byinshi. N'umugenzi turakorana kandi ababizi turahangana cyane muri filime. Turahangana tugahangana. Gose. Muga turakundana. Nukuba muhanganye haje imbere ya kamera imbere ya filime ariko mu buzima busanzwe mugarutse yani ni shoga yako niko abatanzania bavuga neza. Kuwo novuga rero ngo nimba bakumenye haje ahantu ni naho tuba tugomba guhagarara cyane guhabwa hall nkiyo wahawe guhabwa amabanga nkayo wahawe nguze gukina byarakoroheye. Nezererewe sanzwe nkijijwe nico gituma bitangoye cyangwa nivyo bingoye byanezereye cyane. Niyo mpamvu mukina ibintu nkabona mwabiguyemo neza na neza hafi yo kwibagirwa ko ari filime umuntu ari kararaba akabona byabaye byanyavyo kabisa kumbe babaha ibintu bihwanye n'imihamagaro yanyu. Bamuna mengano no mu rushengero rimwe rimwe baragwa podium ukabufutura ndavuga ubutumwa. Oya ndabuvuga Imana yabishatse urahaguruka no kuri harutari ahera ukavuga ati n'umunsi kw'Imana ibishatse. Yego cyane. Ni ngire jambo ry'Imana umva aho twagarutse mu buzima musanzwe nta nubwo ari filime ririko riragenda rigufasha mwa bino bihe turimo muri no misi. Ibyo muri fasha ari umurongo uba wumva muri iyo misi bana mu mutima ugumukuzamwo cyane mu bihe urasinze kurabona hari bihe abantu baba barimo byo gusonza ibintu abantu baba barimo by'agahimbo ibintu abantu baba barimo ibitoro byabuze usanga abantu baja muri mundo zitandukanye ugasanga nk'umuntu yamenye Imana hari jambo rimufashe rimuyobora muri iyo misi mu bihe abari byose biteranije ririhe jambo rigenda rigukorera cyane muri iyo misi. Jambo rinkorera novuga ati
no kubaha Imana cyane hariho ijambo rifasha okay sinuva hano bihera ariko rihagaze mu kubaha Imana muri kino gihe tukubaha Imana ntiturabe ibitunanije ubuzima ngo buraremereye ngo buragoye oya uhanga amaso Imana hariho ibihe Imana izohera kandi Imana ikatugirira neza hariho abidoga ngo mbega ngo ubuzima ni biranse ngo sinza babuca tuja oya Imana nitanga ubuzima kandi Imana itanga no kwizera Imana umwanya wose dia urazi mu makarite menshi nakubonanye uca unyomoza nimba nza kuba nabeshi uri mu bantu mu buzima no mu gihe biba vyanse bigumanira icizere bakavuga ngo vyanka vyakunda nubwo hoba hari uruhome nzotobora nzoshikayo bizokunda cyane gose uri murabo aho gurereko mubandanye munsengera ngo banumva ibintu bitutu biza muri jewe ntazi iyo bizoherera urereko oya ndi murabo nyene wow ndakubona mu bantu baba bifite icizere kabisa self confidence muri wewe ugatwenga no mu bihe bitari ibyo gutwenga ndafise kwizera ese niga ncika intege ngo ikintu cananiye wow ntibishoboka ndi wa muntu ibintu byase asenga kandi senze nkamenya ukwizera nkumva kwizera ku Imana aricyo yakoze kandi ngasanga byabaye weretswe Imana ishimwe cyane yagumemo wow kabisa inshoboze cyane n'inyuma ya bino tubandanye twubaka no mu yindi mihingo byose bishoboke cyane Yvette uravye mu gihe umaze muri kino gisata cya sinema nihe sorry navuze Yvette ko turabagenze ngo mutwitiranye umva Yvette impamvu ngoma ndamwibuka yasizemwo utuntu yantwengeje hafi yo ku ni Dianne niye experience yindi umaze kuronka vuga ati urabona hari ukuntu umuntu aba yaramaze igihe kinini inyuma y'ibintu ukabaho umengura umufano utabizi neza mugo umaze kubishikamwo ukabibona ukundi kuntu hari indi experience umaze kuronka umaze kuguha ubundi bumenye cyangwa kubona ngo ya film imeze uko ndabona uwokora ukuntu yogera no kuvuga film ikintu nayibonyemo chicken ede musigende bibona sinova ngo mangiye ejo muri sinzi umuntu yavuze ngo gukina sinkana ko ari gukina aya filme si gukina aya no gukora ako kantu no gako no gukora gasubire ngo ntitwavuga ngo tugiye gukina film ahubwo tugiye gukora zikico kintu ari ico icongereza babita aba film makers ntago bavuga ngo aba nabe nshatse kuvuga nk'ico kindi kintu umuntu akina film twafata bita aba players nini bishabiza muri wa mugwi wintuze utugenegene utugenegene abakinyi banini okay abakinyi uko ngo gutenegiye gukina ngiye gukina oya gukora nakazi kuko aho bigeze si gukina ni gukora kandi twumva twabikora wanavuze ati ndabona akantu gasa n'agacu yuko ejo bino bintu byontunga nimba maze kwakira ka gift nejo hoza nakandi nejo hoza nibiraka bikagera ego ndabona Imana ikabikora uramaze gutangira kwegizerisa nko bakavuga ngo reka niga uburyo bandika bishobotse ejo nanje nzokora igikorwa cyo wanje ahubwo ndafise niyo mpano buhoro buhoro nuko yo kwandika yego okay gabo haburi kingura yarize igikorwa cyawe ko mba mbona agafaranga menga waragakiranutse ko uturiyoni 2 4 ugakora akaseri cyembona meka yarake tumuterereza mu muryango abakinyi bo barahari ba Yvette barahari Sabbas niyo kwanga kuza kugukinira nabandi benshi oya sa iyo mpone rimwe mugabo ntirakura cyane ntirakura sindashira amanga nakantu nyene gatoya sindagera kure shikama rero shira amanga mukobwa wa Yesu mushira amanga ubone ko byose bishoboka ntugume muza abandi ahubwo nabo baze muzawe ntiharagera cyari muto cyane utegekanye ryari oya nani dutegeka igihe ni cyagera nzobibabwira ngabo ubu ntabiriye ino misi yi sindiko ndabitegura ngabo bije igihe kigeze ukumva biratutubisha Imana kwa kwizera Imana igihe kigeze umwe n'umwanya ariko ntiharagera havuyemwo abo muri GN nuko tugiye no guheza utuntu n'utuntu nuhe mukinyi wa filme mu Burundi agushika ku nyoto kavuga ati wow uyu muntu
kabisa arakora bigashira havuyemo umugeni akunda kado gutwaramo mugana wari arakina muri oya araza agakina y'umugabo ntabwo ari uwo okay so uwo mugeni Havel kado bino mezi ndamukunda ukuntu abyitwaye okay yego ongera nkakunda Arve himbari mu bantu b'igitsina gabo Sabbas iyo wibagiwe ahantu twahereye aya nayo yagiye uca uvuga nyene ku bushorishori ku burongozi hariya twavuyeyo abakinyi ba filime impamvu nanavuyeyo kare narabafashe murikunda cane mugakunda n'abanyu hariya muri ya muryango twawuheze ega nayo biravuga cyane cyane abo mu nzu ariko irongera ikavuga ukunde mugenzi wawe urumva nahereye abo mu nzu cyane cyane abo mu nzu y'Imana yagowe aho karansi karakwa kunshinga bambe kunsinze ariko tugiye kuraba ndakunda ntuze ukuntu yakina mugame no mise sindikunda mubona kina ntuze Ahmed no mise sindikunda mubona cyane usanga waramukunze yitwa Timotheo mu ishusho icyo kintu cyarangyohera cyane cyarangyohera serie Ahmed est ton préféré abantu b'igitsina gabo ari ikintu umaze kumwigira ko inshuro wamaze umuraba muri urugero rukurikirane rurerure cyane kuri ishusho y'umuntu ikintu umaze kumwigira ko naramwigiye ko ari serie arakora ibintu biri ku murongo na filime ya Mede yanditse yego urumva ko uravuga ati uyu muntu kweri rigira kuri we bivanye urabona ibintu vyiyo ko biri ku murongo Dianne ukabona n'ubuseri yafise ndakunda ibintu vyiwe uko bimeze niyo filime uri kurakunda cyane muri no misi garukanye yacu n'intore ntinde fasha intore ntinde kubera ingaruka twavuze ngo muri Dianne twabihevye ivyo ubikunda reka biraza ubuyikunda kuko ni nayo urimo intore ntinde no kuyinda yikunda intango yo kuyiraba sindayiheze irangyohera kamenga no subiramwo nta kantu gasa n'agashari nk'umuntu wumvise mugenzi wawe ahamagawe ukumva we bagusize ahubwo nabinezererewe mugenzi wanje ateye intambwe nizeje ko nzotera yiwe nzi ngo giruve ka kantu ngo azigije ngo nawe ngo ubuzigije ako yaba ari Yvette yaca akamenya cyane niba zotuntu mwenushko ayaje nanezerewe nanezerewe abimbwiye barabiyaza ko turakunda kuba turi hafi na hafi cyane ndazi mu bantu yasereburiye yategeza kukubwira ati asha n'umusage narabimenye ndanezerewe ndaryoherwa cyane kuko ateye intambwe Yvette ndumva mpimbawe kuko n'umuntu wanje uramutse aho bikera wo ukora filime ikarari inasohotse yoba yitwa gute niyo titsi ikunda kukuzamo vati kano kantu numva no kita filime yanjye nkunda byiza by'urugo byiza by'urugo byiza by'urugo twese tunayandikisha ntabwo umuntu azoyigutwara uranayivuze cyangwa ushaka kuvuga mu bintu bijanye n'urugo indani no kuva ibyama byiza urugo rutanga ndakunda gukora mu cerekeye iby'urugo abamama urahanura abamama igano nakoze ahantu cyo guhanura abamama iyo ndabimenya karesha iyo ndabimenya kare aho nihomba ni muri domaine yanje esanzwe ivyo ndabikora byo guhanura abamama ibintu byo guhanura abafini rero termine yanje ko ngize imana ukabahanura abamama uhereze kuri iki gishiri cyanyu imbere yawe hari umwigeme agiye kubaka ugwiwe yaje ngo umuhe impanuro uwo mwigeme afise abasore babiri umwe aramukunda cyane gose ariko we uwo mukobwa akunda uwo muhungu bibayabaye uwundi nawe muri abasore babiri uwo mukobwa arakunda uwo muhungu cyane ariko uwo muhungu nawe akunda bibayabaye uwo muhungu ariko bose byariteguye kuba bo kubakana nawe
ubaye wo muhitiramwo nde muri abo basore babiri novuga uwo mukunda bibayabaye ariko we akunda cyane niwe yohitamo kugira bubakane abe se w'abana kubera cyambere cyubakana urukundo si bishobisho si amatungo kuko uravye ngo ngende kubakana n'umuntu ukora afise amatungo ukanya arahera kandi aheze ucura ukagenda wikingakinga ibisaka kubera haba hababi ariko iyo wubakiye ku rukundo nta gisambura urugo. Reka nsubiremo neza ikibazo canje kubera ndiko numva hitamwe utuntu kw'amatungo ashashwa navuze ka imeze uku n'umukobwa afise abahungu babiri bose bishoboka ko bakubakana ariko urazi ntubakana babiri utegeza guhitamwo umwe. Wa mukobwa sasa harimo umuhungu akunda cyane ariko uwo muhungu wewe amukunda bibayabaye. Harimo n'uwundi rero umuhungu akunda cyane uwo mukobwa ariko uwo mukobwa nawe kumva uwo muhungu amukunda bibayabaye. Hageze ko ahitamwo umwe wumva wo muhitiramwe nde ngo uramubera umugabo. Oya utegereza ku making a choice. Loshwa ekre utegereza guhitamwo. Uwo mukobwa yaje gusaba impanuro ngo ga mama tize mu gwa therapist babantu bahanura ingo n'imiryango nazo mvise ushobora kubona bijejwe. Uno mukobwa yubakane nande muri bano basore? Numva ya cyari imbere yawe yazindutse mu gaturuturu ati mama pastor biranse ndabuze uwo mpitamwo kandi ejo nyene ndaza kubaka. Numva yatora umukunda Ega n'uwundi aramukunda gusa si cyane ariko ujya mukunda bibayabaye ahitamwo hari uwo mukunda bibayabaye hari umukunda rwose yamusabye ujya bibayabaye ukuriya amukunda cyane bishobora gusanga ari bishobisho hari iyindi mpamvu irenze iyi imwe ufise wotanga ituma ujya mukobwa yohitamwo umukunda bibayabaye. Urazi impamvu yo mukunda bibayabaye kandi uwo mukunda bibayabaye wewe aramukunda cyane gose. Yego impamvu yo mukunda yo twabona ugiye amukunda bibayabaye urabona iyo wihutiye gukundwa kurongorwa no gukunda cyane urashaka gukama ugiye rukundo gasanga gwarugo agahararo igihutiwe bisanzwe bacumugane ngo iyitonze ibintu binotse rero ugiye kujana n'ibintu bigira gutya usanga byakugoye rero ugenda buhoro nagende n'urya amukunda bibayabaye kubera uriya niwe jo wadoshika ku rugero rukomeye cyane na cyane ko we urukundo rwiwe n'umutima wiwe ari uwo muntu ukunda gose binasigura ariko siremeye ibyo uri kuravuga ndiko ndakunganira uwo ni wewe ukumbura urundi bivuga ukundi mba numva binasigura ko uriya muntu n'amakosa yo mukorera araza kumworohera kuyihanganira kuko aramukunda. Yego nivyo birumvikana ariko jewe kuri jewe igiti cy'uwanje sinojana n'ibinyaruka nkunda kugenda ariko kubera ko wumvise ko uriya muntu amukunda cyane ubifashe nk'ibinyaruka kubera urukundo warufashe nk'ibishobisho. Ati ufashe nk'ibishobisho urazi umuntu muzobana imyaka yanyu y'ubuzima bwanyu bwose ikintu gikomeye yiga cyava ngo tuzotandukanywa n'urupfu nini wacu ugenda n'ivyihuta gose umva bitaje ushaka kunyeruka rero genda buhoro uko imbere urugendo ni rurerure kandi rugera kure. Kumbe gukunda cyane n'amakosa oya kunda ariko kunde buhoro hana kwiru erega ununyarutse kumukunda byinshi gose uzonyotsa kumuharara unamuharuruke umuharara umuharuruke ariko iyo ugiye buhoro ubuke bushikana siba kumugezi umugani rero iyo ugiye nabuhuye buke imbere imyaka muzobana imyinshi cyane gushika muri abatama ni myinshi cyane niyo mpamvu wogenda buhoro kinaye kukubaza nzokikubaza ikindi gihe tuyamare kandi tuzongera guhura tuyacoce tuvugane nayarenze. Mama Dianne, therapist Dianne, actress Dianne,
wakoze kuza kuri fresh ugira umugisha ubandanye wubaka bikunda tuze dusubire guhura hari n'itafari igereseko uturamukiriza abo muri GN ti muri fresh barabatasha cyane ngo turabakiriye ntasho zacu muzishikana twazishikana wakoze kuza ariko mbona hari akajambo kamwe ufise umva wosigira abantu hanyuma Yvette niwe yadukoseye ngo bacavuga ngo turazinga karago cyamusere kuvuga ngo murazinga intebe hari n'igihe ziba zitazingika duca tuzinga karago amwe tubike bana yego ikintu nubwira abantu ndabakunda kuko baradukunda baradushigikira mu byo dukora baratuba hafi rero Imana y'umujuru bahezagira ndabifurije umugisha w'Imana Imana y'umujuru bahumugisha abari mu bitandukanye hirya no hino ndabifurije Imana ivyivangemo umugisha w'Imana ubane nabo ndabakunda umve ndabakunda kuko namwe muradukunda yego ati ndabakunda kuko namwe muradukunda umugisha w'Imana ivyivangemo cyane ubane namwe nariko turabakunda cyane ciao ciao Dico Entertainment.